Uya wagize amahitamo meza kubera ko ugomba gutabura ko kwinosi hari abagomba kubaho banezerewe, abagomba kubaho babayeho neza, abandi babayeho nabi. Uno munsi twese nitwubaho neza n'ivyokunda. Kanura mwana w'ikirura niwe kirura, reka gukanura nk'inkoko, reka gukanura nk'akayabo kaba mu nzu, kanura nk'ikinyabuko. Wabyumvise? Okay. Ikintu ushaka rero ni iki ugomba kunkorera. Uriya mukobwa mushiki wa Kirimbuzi murabagenzi cyane. Ni yes you know. Murabagenzi cyane. Okay. Rero ikintu ushaka gukora, ngomba umuhamagare umubwire ko umukumbuye kuri nyine musanzwe muvugana, umubwire aze ngaha. Ibikurikira ndaza kubikubwira. Alo mashe. Ni sawa. Meze neza. Ego nawe. Ngo sound ayo muhira maze imisi ngwasha, ntubona ko ntaheruka no kuvuga kuri phone. Turakumbanyije. Ngo sha kandi uzobukoze ndakumbuye gutera inkuru nawe. Ndakunda cyane umuntu ashobora gukora akazi kiwe n'umwete wose n'inguvu ziwe zose, na cyane ibyiyumviro byiwe byose bikajamo. Icyo kintu kirangyoheye sana. Kuvyerekeye ibyo mugabo n'ubu dufitanye ibyiro ubunyene turimo tureba dufitanye ibyiro. Disi ni yindi niyo kugenda gufata mushiki wa Kirimbuzi. Aha. Banze nje ganze gati. Alo? Nyaruka ubunyene, nyaruka. None kera ntamikende kutari wambwiye kare. Twumva kwanze gusa nashushe cyane. Kashare kana naragize n'isangane ngaha ni panga natamu. Sindi handa mutaba. Papa none yafashe ryari ko mutari mwambwiye nzi kumuraba. Alo. Muzigo nguyu. Telefone. Ukanyiganyigana gato inda guturitsa umutwe.